makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 19 munyonyo umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Bujumbura, Rumonge, Bururi, Makamba hamwe na Gitega. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Gitega aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Ngozi, Rumonge, Bururi hamwe na Makamba. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 11:57 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.